Ego me barabemeje. Ufise amakandidature nayo ashobora kutuzanira izina ryo tuhava dutora kuba umukuru w'inama nkenguzamateka. Ndabasomere ibyo twarungikiwe. Objet, présentation de candidature. Honorable Président, conformément au règlement intérieur du Sénat de la République du Burundi, législature 2025-2030, j'ai l'honneur de vous présenter l'honorable Gervais Ndirakobucha comme candidature au poste de président du Sénat de la République du Burundi, législature 2025-2030. Vous en souhaitez bonne réception. Je vous prie d'agréer, honorable président de la réunion, l'expression de mes sentiments distingués. Honorable Révérien du Curio, secrétaire du parti général. Mudufashe rero, mudufashe abo muri technique bazane amadireta. Nagomba ndabwire yuko aho oyi muruzuza nabwiye izina ni Gervais, honorable Gervais Ndirakobucha. Aho oyi hano epreno murandika kw'iryo zina obik, hanyuma ku yindi parti murandika ego canke oya. Murakoze. Akantu nagomba kubabwira nuko aba honorable bose bitavye ari 13 ijana ku ijana.
muze murabiharura muraba neza. Andika binini binini.